wa TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakunze badawa TV Burundi, amahoro y'Imana bane namwe mubandanye mugira subscribe canke sabone. Bakunze badawa TV Burundi, no musara umusiramu hano mbonye hano. Uyu musiramu ngana mazi vyiwe abibwire mbega nibiki yitwa nde? Bo kukazera banyitwa Amido, nkabandi umwimama ngira kandi nkaba umuvuga butumwa. Urakoze cyane, turahuye na imama wa Amido. Amido, Naam. Namahoro? Ego namahoro. Urazi ikibazo nyanda kubaza? Ayanuke nacyo nzi. Ni ikibazo bakunda kwibaza cyane abantu. Hari abakirisi bakunda kuvuga ngo abayisilamu baje kuzimu, ngo abayisilamu basenga amashetani, ngo abayisilamu n'abarozi. Mbega wivuga ko iki? Bo nicunze iyo nkuru bavuga, kumva nibyo bavuga. Ego. Sinzi ko byo baba bavuga baba bifitiye gihamya, kuko maze kubwira umuntu ngo avukuzimu, canke aje kuzimu, nuko aba yagiyeyo nawe uri kuravayo. Yani mugahurira mu nzira. Mugahurira mu nzira aragiye kuzimu canke muhuriyeyo. Urumva uvuze ngo uje kuzimu nababajayo. Nawe ubujayo kandi ubuhazi neza. Bakunzi badawa TV Burundi numva ntibyoroshe. None hari ikintu bakunda kuvuga ngo abayisilamu ngo n'abarozi. Ngo abayisilamu n'abarozi, ngo abayisilamu bararoga, ngo abayisilamu ngo idini y'abapfumu, ngo ni idini y'abarozi. Wewe nka imamu shehe, imamu mwarimu, umuvuga butumwa ubivuga kwiki? Bo nisunze kwanza ngiyo mvugo bakoresha abakristo, shatse rero kubigisha cyangwa kuberekera. Bo ndaberekere gute? Ugiye kuraba mu bw'Isilamu. Mu bw'Isilamu hari vuze abisilamu ni imvugo rusangi cyangwa n'izina rusangi, ariko niza risangiye abantu benshi ariko bagizwe n'imigwi itandukanye. Akaro mu bisilamu harimo abemeramana, hakabamo n'injyajya bitwa munafika cyangwa munafiqon. Bo umwisilamu azoba ari umurozi cyangwa akaja kuraguza, uyo si umwisilamu umwemeramana, no umwisilamu w'injyajya imbere y'Uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala. Urabisigwe ndavyumvise, none ko batubwiye yuko kera tutaraba abayisilamu, yuko umuntu yamusomeye Qur'an aca sara nivyo. Ariko no musi imva iyo ni imvugo bakoresha kera. None singaca nibaza abakirizo badungaza biriya za Qur'an baramaze gusara ubundi bwo. Mpora mbona abapastori benshi basigaye batembera na Qur'an, nibaza yuko bose bakabwira abakirizo babo ati burya twarabahenze, ati Qur'an bari gusomeye ntabwo cyo sara ko nabo barazisoma kandi bazigendera mu mazu yabo. Bisigura kugira abantu badidimiza ubusilamu bagiye babwambika ibara kugira ngo abantu babwinjire, byo bari byo. Erega nabasoko bararivumeye bati ugutukara gutorera buri. Ego rukuri. None mwarimu turagaruka. Baratubwira yuko ngo abayisilamu ngo n'abarozi, kandi bakubwira ko idini y'abari y'abarozi. None ubuyisilamu nk'umuntu w'umusilamu canke mu bw'Isilamu nta urabona w'umurozi kwera mu bw'Isilamu? Bo navuze ati mu bw'Isilamu tuvuze abisilamu n'izina rusangi, ariko izo izina rusangi bigizwe n'abantu bari mu migwi ishika 2 canke 3. Abantu ba mbere cyambere ko umwisilamu nyamwisilamu nashobora kuroga canke kuraguza canke abo mupfumu canke kinde. Nyamwisilamu bitwa umwemeramana, kuko ni kemeza ibi kirari muri Qur'an 8 aya 2. Nicyo kemeza ibi. Ariko amwisilamu azoba aroga akitingo itwa Bakari cange Aisha, ni babandi bavuze ati hazoba mu gihe cyanyuma abisilamu b'amazina ariko atarabemera mana babisilamu. Nico gituma mwarimu nakubajije ikibazo ko arantu nigeze kugenda, hari intare imwe nagiyemo sanga hari umuntu yitwa ngo ni shehe. Amaze kwitwa ni shehe, cyasanga niwe murozi wo kuri uwo mutumba. Mbere n'umugore we arazira bitwiganira yumvise ibyo twigisha yuko kizira umuyisilamu ko aroga. Mugabo cyo baratuvuga ati uyu nawe ko ari umurozi kandi ari we shehe mufise hano yitwa shehe. Mugabo mvuze shehe ucu ni amazina abantu biha, ntabwo yari yarize ngo abe shehe. Sibyo? None nk'uyu yaroga mu musigiti mu cyamo mukozi yiko tubona yasenga, bo bakamwita shehe indongozi muri bo, akabaha n'inyama bakirira abagira mu mashetani yiwe. None wewe nk'uyu umuca muvuga ko mu bw'Isilamu? Bo cyambere kimwe nk'uyu yari umwisilamu canke nkaje nk'umuvuga butumwa, ngira kandi nkaba mu imamu cangendera kunyigisha ivuga ati fadhakiru fa inna dhikratan fa'ul mu'minin. Iti ni wibutse canke ni wigishe kuko inyibutso izogirira akamaro ujya mu namaze kwemera nde Imana. Uyo rero acashigwa hasi akigishwa agahabwa impanuro akerekezwa ivyo arimwo, swati mu kwigishwa kwiye canke mu guhanwa kwiwe umutima we n'ubwenge bwiwe buca budetaya canke abivemo canke
abandanye niyabivamo rero azabaye umwemerama niyabibandanya azabandanya mu buhakanyi kandi azagiye gupinga inyandiko z'uhoraho Imana yacu umuremyi ijuru n'isi. Urakoze cyane mwarimu. Birasigura yuko abayisilamu b'abarozi babaho barabahura vyemera na uravyemera. Je ndavyemera ko bahari biti karabesilamu ariko nabesilamu b'injyaje b'abarozi. Numva ko ya dini none abavuga ngo ni y'abarozi ko batabesha. Mbo abavuga ko ijya dini ngo ni y'abarozi. Hari jambo mu kindi bavuga ati namwonga ubura isato bidahizwa. Nawo kabisa namwonga ubura isato mu bw'isilamu harabitira ko arabesilamu ariko sibo. Akarero hari aya muri Qur'ani ivuga ati waislamu wa zama hizi makafiri wa zamani ni afadhali kuliko ni waislamu wa zama hizi. Hao waislamu wanaoabudu makaburi sawa na mashetani tena na majini inyuma yo kuabudu majini bakanayemera bakayizera. Umwisilamu rero yokwemera ibintu mwe nibi asumbwa n'umuhakanyi wawo hambere atabijamwo kandi atabyizera ariko yizera Imana ariko byamugora binal ubudiyya byamugora ngo ayisenge. Kuko bari abakafiri baca nk'abahakanyi ba kera murambabarira mvuze abakafiri mvuze abantu batemera Imana n'abahakanyi niryo zina ryabo mvasoneka kurivuga aryo bitwa uvuze kafiri umuntu yani yakufuye wandi w'umuhakanyi igipingaye capinze uhoraho Imana rugira byose nicyo twita kafiri. Urumva rero uyo rero abo barahari ni naco gituma ndiko ndaraba mu basilamu none kumenga ngo muvutana imigenderano n'amajini kweri himwe amwe asenga ko abakristo babitwagiriza kweri canke babibagiriza. Hari ikintu badatahura shobora kubasigura iryo jambo imigenderanire suko ngo dufitane imigenderanire mu bijanye nka kujya abantu tuvukana amajini tuvukana ariko nibiremwa vy'Imana uko nawe turi biremwa vy'Imana kandi mu majini hari amajini meza ayoboka Imana n'amajini mabi yagagarije Imana. Icyo cigwa numva mpenga coba kirekire tukigiye ko cy'amajini yemera n'ayatemera reka tukibika tuzokize kundi munsi sinzi ubona gute tubandanye ku barozi tubandanye ku bapfumu n'abarozi cy'amajini yego uravuze uti rero abayisilamu ntaho bahuriye n'uburozi n'amashetani ni giki wobwira abantu na cyane babandi b'abasilamu baroga bona cyane abitwe ngo nabesilamu b'abarozi je cyambe kibisi nemere karabesilamu ndabitwa karabesilamu binjyajya yana abesilamu bizina gusa bamazina abo kandi babandi batangishushe itameze neza baza konona babesilamu babemera Imana bahari bajya baza kubonona ishusho yabo n'ubwisilamu bwabo. Abareke no babyira nuko bahabwa inyigisho swati babihebe kuko siheri uburozi ni mu bimwe bikura umuntu mu bw'isilamu bivuze ni bimwe bikura umuntu mu bwemeramana kuba umwemeramana bikagukurayo kandi umaze gupinga rero nushake kuba umuntu biheba ubireke umenye ubugiye kubiri n'amajambo y'Imana bivuze ugiye gupinga inyandiko z'Imana. Umaze no gupinga inyandiko z'Imana Imana avuze muri Qur'an fa inna dhikra tanfa'ul mu'minun itini wibutse kuko inyibutso cyayi kuko inyigisho izogira akamaro ujya mu rashaka kuba umwemeramana cyangwa ujya ari umwemeramana ikiza yani kumwubaka neza kurushaho kukurusha urugero abarimwe. Kubwo rero mu gihe uri umurozi cyangwa uri umukindu cyangwa ukaba ubyemera ukabyizera ugahabwa inyigisho inyandiko n'abahadithi ariko ukagumukengera nushaka kumva nushaka kubiheba umenye yuko ushuja muri wa mugwi wabugwa n'Imana muri Qur'ani bada a'udhu billahi minashaitanir rajim walladhina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu. Iti mu byukuri babandi bamaze gupinga bakakengera amajambo yuhoraho Allah subhanahu wa ta'ala bazoshigwa mu muriro udahera wakigono mu wa jahannama la yuqda alaihim fayamutu kandi ngo ntago bazigera bacika ngo bayonge cyangwa ngo bapfe usibye uzoguma kujya nyene wibona uri umuntu ariko uzoguma uroso uburibwe budasanzwe bwo mu wa jahannama. Nakoze cyane mwarimu ndashimye cyane ikiganiro ni cyiza. Hama hari ikindi kintu twita barakunda kuvuga abakirisu bati ibibi byose bituruka kwa shetani ati byiza navyo byose bikava kuhoraho Imana rugira byose. Yego abayisilamu nabo ni kumwemera Bucambere kimwe kwanza mamije kuza kubakirisu
bamaze kuvuga ati ibibi byose bikomoka kwa shetani ntaje ngo mwizamica nibaza nk'umusomyi wa Bibiliya na Korane cyangwa ibitabo bitandukanye sawa abantu bakwesha ngaha kwisi ngiye muri Luka 2:2 nimba nihenze gato hayekana ko shetani yinje muri Yuda atanga Yesu kugira abakristo baronye gucungurwa ugucungurwa kw'abakristo kwavuye muri shetani kandi nimba bavuga ko ibi byose bikomoka kuri shetani yese byoshoboka guti ngo abakristo baronke ugucungurwa bikomotse kuri wa mwasi shetani nimba koko ibi bikomoka kuri shetani uravuga reko gucungurwa byabaye bibi gucungurwa jewe nk'umwisiramu ngenda byumvise uravuze uti abakristo baremera ko Yesu yabacunguye ariko kugira ngo bacungure habaye umugabo witwa shetani araza yinjira muri Yuda Yuda acatanga Yesu kuko bavyemera hama Yesu acabamwa ku musaraba abakristo bace bacungurwa ibyaha byabo bisobanura neza yuko kugira ngo iyo shetani ataboneka abakristo nibaronka gakiza ntago bari kuronka icunga gakiza none shetani yakoze ikibi canke yakoze cyiza nisunze inyandiko yakoze ikiza kuko baracunguwe kumbe nawe urahinduka ati ibyiza byose ibyiza byose biravana kwa shetani kandi ibyiza biravana ku Mana nisunze inyandiko iri muri Bibiliya nuko abakristo bebeza yuko kandi bahamya yuko barose iki icungu yabo Yesu bantu bose mukunda dawe TV Burundi mubandanye mugira subscribe na sabone kugira ngo mubandanye mukurikirana ibiganiro nk'ibi iki kiganiro numva ari kiganiro kinwengeje cyane aho abantu bashobora gucungurwa na shetani sinzi abakristo ariko muvyemera nimba ariko muvyemera muzobimbarira mugire commentaire ari ya munsi kugira ngo mubimbwire neza ariko je numva mpenga harakantu none abayisilamu namwe mwemera ko ibi byose n'ibyiza byose bituruka kwa shetani canke ibi biva kwa shetani ibyiza bikava ku Mana botege muri tauhid yani mukiwa kijanye n'iyobokamana by'ukuri turemeye kandi tukemanga ko ibyiza n'ibibi byose bishikiye zina kiremwa muntu kana qadarullah ni bikomotse ku Mana uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala akaroro mwarimo n'umuntu ashaka kubwira ati ujya muntu yahuye n'umukoshi imodoka yamugonze yapfuye ngo shetani ngo niyo yabakoza ngo mu izina rya Yesu ngo aba sinzi urabizi ngaravuga mu izina rya Yesu ngo bazimubashe mu izina rya Yesu ati ibintu byose byabaye ni shetani yabikoze nivyo oya je nisunze nka accident iba isanganye baye nta bushobozi bwa shetani burimo usibye n'ineguro z'Imana kuko Imana yari yapanze ko umuntu uzagupfa upfa canke uzagura n'impanuka ubwongo kuguru kuvunike oya hari igihe usanga aragiye muri mariage akavuga ati shetani yatumye apfa kubera ntiyashatse kugira mariage oya nitwo byemeza ko iyo siguro imeze shetani yoba yashatse yuko upfa ngo nugiye mariage niko bakristo basigura niko bacu basigura ngo yahuye n'umukoshi ngo muratasha ko babana ngo shetani yabigize ujya ntibabana ariko birashobora bikaba uko nye bivaye n'ubwenge bwawe na nivo zabaho zigera mu gusoma ibitabo ariko ndashobora kwibaza mwarimu abantu ndashobora kubona twiyumvira ubushobozi bw'uhoraho Imana rugira byose Imana nituma umuntu apfa nivyo muravyemera muri Islam neza cyane jana kwijana ega je ntamunye bishi ndagira ndemera yuko umuntu apfa kubiye kuri uhoraho Imana rugira byose umuntu ashobora kuba yapfuye no mushaka kikuguru yarazi ngo agiye mu byiza kumbe Imana yarizi ko agiye guhurira ibibazo ugasanga warugiye ngo kugira mariage kumbe ya mariage yawe izova nk'ibibazo ibintu bibi Imana igava bikurinda biciye muri wagisida yakiguhamagara hakiri kare kubera gukunda aha mugaba Kristo cyabwira ngo ni shetani yabigize ngo ni shetani yabigize kuri ubwo rero abantu mukunda dawa TV Burundi mugire subscribe sabone share na comment kugira ngo tubandanye turonka inyigisho nk'izi ziryoshe cyane kuri ubwo rero sinzi akajambo wotekera abantu bakukira dawa TV Burundi bo inyuma yo gutekera ako kajambo niyo noja no banze sozere kimanuro kwabaje abantu baroga bakinzi numye nivyo ndabahanura wewe nimba witwa Omar cangiye Adija cangiye Fatima kabitungura umwisiramu ariko urumuruzi cyangwa umukinzi cyangwa ugendera muri iyo nzira cyangwa ufite imyemerere yo kwemera yo kwizigira ibintu mwe nivyo ukaba ino munsi ni isaha ukigenda muri ivyo ndaguhanuye tisha n'ibyo bintu ubireke uve ukuzimu uje ibuntu bivuze ko urupfu rugushikiye ukiri muri iyo nzira nange kugiye kutumuri rudasanzwe hamwe n'umushefu wawe shetani ariko rero mwarimu uranyibukije akantu kamwe abakristo baravuga yuko iyo umuntu bamufatanye ivyaha nk'ivyo bikomeye ngo amushira inyuma y'urusengero rero mu musigiti murashira abantu inyuma y'umusigiti oya tuye mu musigiti nidushira abantu inyuma y'umusigiti ahubwo tugera iki fadhakir fa inna dhikratan fa'ul mu'minun urakoze cyane murabibutsa ko ukwibutsa kugira abo gufashije muri bandi bemera uhora Imana cyangwa bashaka no kwemera urakoze cyane kubera muri Qur'ani 72:18 Imana iravuga yuko imisigiti yose ni yuhora Imana rugira yuhora Allah subhanahu wa ta'ala nanje nagira ntangari ngana abasilamu ngo batumu umuyisilamu kamushira rero kiritwe mu musigiti nacamuga ati nuwi wanyu so w'Imana yego nukuri mugabo babandi bafite amashengero ngira yiwabo ngira cyo tuma bashira inyuma gusanga ari
ari ishengero rya association cyangwa ishengero rya pasteur runaka kuvuga ati genda hariye inyuma kubera siga Imana ni ryanje kuri ubwo rero imbere yo bajyari Imana nabo twabahanwe ko barabareka bakagumayo kugira baze barabigisha muri izo ngendo mbi. Hama ikindi kibazo nari nibagiye kukubazanya kuba Midu. Yego. Hariho ikibazo c'abasilamu kazi. Nibo bakunda gukora ivyo ko sidabona ku bantu b'abagabo. Ugasanga yarabuze umugabo. Cyangwa ugasanga yafise umugabo yarabuze inda. Ntiyasamye inda. Ugasanga afite utubazo dutandukanye agacabana no pastor akamubwira ngo we bana ngo uzoze ndagusengera mu izina rya Yesu. Ukandi ngo Yesu akora ibikomeye ngo uzoze. Ugasanga wa muntu wamubwiye ko ivyiza n'ibi byose biva ku Mana. Ari bagiye yatawuhidagiye kwa pastor. Ivyo ubivuga ko iki biva kuko imbe bigenda gute mbe mu gihe pastor ikora bikaba birashoboka bo cyambere kimugiye kuraba bo irashaka kuba muri mu bigeragezo Imana irashaka kubireza ikigeragezo kugira irabe kabisa ubwisilamu bwawe na tawhid ya ukuni ihagaze kugira iyo tawhid nimba Imana yabe uyu mubyuka arafite tawhid y'ubugingo budashira ikobode Imana igashaka kuguheza umutihani ikigeragezo gusuzumye neza agushaka kumunzana kesho ugiye kuraba nk'abakenyezi kukwirinde gizabo ziki keshi mu bisa nuko bikunze kumera bishikira keshi gisindagura kuko bifite bugenye intege nke agaca bishika karamuka kaja mwiyo nzira iyo mbere mwiyo muzi wowe umwemera Imana umwisilamu ugiye kujya buhakanyi sawa utabishibe n'umuhakanyi nara kimwe afite iyo nagufashamo na kimwe mu bijanye n'ibyo wifuza cyangwa mu bijanye n'imyimerere y'Imana nakareka nugiye kwaba gatonya nimba Imana igwa imutihani uyu mutihani ushobora kubamo ibyiza kuri wewe cyangwa bikakubera inabi kuri mu nyuma mu gihe uwitwayemwo nabi uri kurumva cyambe kimugiye kwa pasteur pasteur n'umuhakanyi kandi yo ni cyaduka rero urumva mu byaduka bikomeye cyane bivuze ugiye hariya ugiye gutakaza ya tawhid yawe ugiye kumushigikira no gucika yo muhakanyi we mubi nico tuma n'Imana cyo muri ya mitihani iguha ushobora kugenda warabuze nkinda ubwo nyabashije kuyisama ugacibaza ngo yavuye kugira ngo Imana yo nkene izogwana kuri amusi imperuka birashobora gushika kandi nivyo nyene Imana ikavuga ati kuko yarinza ampeba akizera ikiremwa muntu akumva ko cyo kigiye kumusabira wowe vyaramunaniye gusaba ko na Yesu yaravuze ati nimusabe muzohabwa nimurondere muzoronke nimudodore muzuguriko ahubwo ugaca ubiheba ugaja kubwira umuntu ugaje gusabira uwo muntu agiye gusabira bisuka gusombye kwemera ugaca yumvira nk'umuntu wogiye kumusaba gusabira ku Mana bivuze we muyo mwanya uba wishingiye nayo ko uri umupagani nagomeye cyane yani nabo butemera wowe butemera nje bituma Imana ishiramo igihano gatugenda ugasaba bya bintu ugasanga nubwo bitaba byabaye kubera wa muntu Imana ikiguye ikigeragezo bya bintu biciye biba umutima ucibona ngo nakane we yafashije ugatugenda gutakaza abandi kuko shetani ikora shetani ukikorera mu bantu ukaburataka yamaso ukabucisa igihumbi impumyi imwipije amategeko wari kuri tawhid yo kwemera Imana imwe rudendo gacha wizera ko na pasteur yagufashije gusabira ku Mana tawhid ukabara yitakaje burundu ku munsi w'imperuka gacuja hehe mu murudahira bantu bese mukunda dawa TV Burundi mugira subscribe na sabone kugira ngo mwandanye mironke ibiganiro nkibi kuri ubwo murakoze cyane kuri ubwo ndagusezeye rero ku sinzi hari cyongera bo ikiroro bagutsa nuko abantu bobandanya baraba kwiyeshe ni yacu ya Dawa TV abane baronke inyigisho inyibutso bijanye bikorane inyigisho mwenizi kugira baronke impanuro maze zibubake neza bagira niburyo subscribe na sabone na share na comment nukurumba ni mwebwe mwabojeje ibifaraza n'ibyongereza indimi turazicanga mwana kugira abantu batahure kuri ubwo rero turashimiye bakunze ba Dawa TV Burundi mwandanye mugira subscribe cyangwa sabone turangirije ngaha tuzosubira undi munsi mu kiganiro nk'iki kandi gikomeye cyane kiri imbere ni byinshi wowe gusa usangiza abandi uhereza abandi twibanire mu mahoro twigishanye iby'Imana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batarabayisilamu bari Imana bane naam. TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.